ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe hamwe n'ikaze ryo gukurikirana amakuru twabateguriye. Ayo nayo ahagaze ku ngingo zimwe zikurikira. Ishano hamwe n'uburozi biriko bihitana abantu benshi mu gihugu, bikemezwa n'abanyagihugu batandukanye muraza kuvyumva. Bamwe n'abandi bakabona ko mu gihugu kirangwamwo akajagari, ibihungabanya umubano w'abantu biba vyinshi, ishano n'uburozi bidasigaye inyuma. Ukwiyunguruza bibandanya gutera imyidogo mu banyagihugu, muraza gukurikirana uko vyifashe kubakatisha amatike ku modokari z'ishirahamwe Volcano ziva mu gisagara ca Bujumbura zija mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Ibiturire vyakwa n'abapolisi bakurikirana abatonze barindiriye amabisi ku gituro kiri hagati mu gisagara ca Bujumbura. Umugambwe APDR wowo ubona ko ingorane ijanye no kwiyunguruza yambuye itekane abakozi ba leta. Hari n'ayandi kuri mikro ni Dondo Dyemba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Gisene Manirakiza, mukanya ni Donido. Ndasubiye kubaramutsa. Abasirikare b'igihugu nabo barashimira Radio Haguruka ko ibafasha vyinshi mu kumenyekanisha ibihanze abasirikare. Naho bimwe vyagiye biratorerwa inyishu, haracariho ibindi bitaratorerwa inyishu, nk'ikijanye n'amafaranga abasirikare bamwe bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bagiheraniwe, aho basaba Radio Haguruka kubandanya isemerera. Basaba kandi abategetsi kumviriza Radio Haguruka, bongere bayiha amakuru kugira ifashe kugwanya basuma n'abambuzi, nk'uko vyari mu vyifuzo vy'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore yaharaniye intahe y'ukwikukira ku Burundi. Iradiyo y'igihugu abenshi bita Kabondo yagirizwa n'abanyagihugu hamwe n'abasirikare kutavuga ibibangamiye abanyagihugu, ariko bikavugwa n'amaradiyo yigenga harimwo Haguruka. Umwe mu basirikare Tumutega abiri abishikirije muri kino gihe Radio Haguruka imaze imyaka 5 ishikiriza amakuru n'ibiganiro. Ijwi ry'uwo musirikare ariko twarihinduye kumvo z'umutekano wiwe. Twebwe abasirikare turashimishwa ni Radio Haguruka ikuje imyaka 5 itanguye gusamirana tukayumva. Kuri twebwe abasirikare n'ukuri ivyinshi cyane radio tuyishimira, kandi no tukishimira, ahubwo tukavuga tuti iyaba yahera mu gitondo, ikavuga saa sita, ikavuga no mwijoro. Ariko turazi ko uburyo ushobora kuba bugoye kugira ngo umunyagihugu uriya mukecuru ari mu bitoki, uriya mukecuru adashobora kuyumva haryamye, akayumviriza saa sita, akayumviriza no ku mugoroba. Iyi Radio Haguruka twitwe rw'abasirikare yadufashije ibintu byinshi cyane rwose, kandi nka byinshi byaragiye biratorerwa umuti, naho hariho ibyananirana, naho hariho ibitarakemuka, tukayisaba ko yobandanya ihimiriza kandi isamirana, kandi yumviriza umunyagihugu uwo ari we wese, yaba muto yaba mukuru, ikamwumviriza akayiha amakuru. Namwe abajejwe gukurikirana ingene umuntu yabahaye inkuru mukayishikiriza abarundi natsinzigima n'amakuru. Iyi Radio Haguruka kuri twebwe abasirikare ni byinshi cyane twobishimye. Iyi Radio Haguruka n'ukuri dusaba n'abategetsi barongo igihugu cy'u Burundi mu nzego zitandukanye, zabe za politiki, zabe za gisirikare, zabe z'igipolisi, eka mu service yose atandukanye, dusabe bose iyi radio bayumvirize, dusabe radio bose bayiha amakuru kugira igwanye n'ibisuma, kugira igwanye n'abambuzi cyamushagwa gasoro. Kuko kuri twebwe abasirikare nkuko twame tubivuga tuti hari byinshi yagiye iratuvugira birakemuka, naho hariho ibindi bitarakemuka, tukayisaba ko bibandanya ihimiriza. Ahantu ibi bitarakemuka biduhanze kandi bitubabaje kandi bidutunuza ku mutima, niki kijanye n'ubuheranirwa amahera twakoreye hanze y'igihugu, kandi dufise abarongozi, kandi dufise abategetsi bari kuba baragishoboye kugira ngo bahoze amarira yacu, ariko
tukinywa amatwi ariko iradiyo yarabidufashijemwo iradutabariza n'ubu ico kibazo kitarakemuka. Iradiyo haguruka tubagaruka ku bantu bica bakicisha abo bose irabavuga. Iradiyo haguruka iragaruka ikavuga ku bategetsi bamwe bamwe banyuza amatungo ya leta. Iradiyo irabivuga tukavyumva. Dutange akarorero kamwe nabwo bamwe bamwe mu bategetsi b'Uburundi bayirwanya kandi turi kumwe ngaha kandi bahoze mu burongozi bukomakomeye mu misi yahera. Dufata akarorero kuri Arengiyome Bunyoni. Arengiyome Bunyoni mu bagwanya amaradiyo yarimo, ariko bimaze gukomera nabo gafatwa izi radiyo nizo twatanguye kubyumva ko imbere y'igihe, haba ku bari hanze muri Somalia, Central Africa, haba ku bari ngaha mu Burundi, twese izi radiyo nizo twatanguye kubyumva, ariko mu bazigwanya yarimo. Uku kurwanya rero amaradiyo yigenga ubu uri gusubiza inyuma igihugu, ubu uri kubaciniza igihugu, ubu uri kubatoteza umunyagihugu mutoya. Nta kabondo izopfigiye kubivuga, naho uzorara ntizovuga uwivye, ntizovuga uwishe, ntizovuga uwarenganijwe. None ntihari ugira ko itubarije kudukorana twakore isi kabondo. Twebwe rero turateye intege iradiyo haguruka, tubasubiyemo tuyisabe irabe ingene yogerageza naho uburyo bugora, irabe ko yovuga ijoro n'umurango, tuyumvirize ibanda nidutabariza, ibanda nivuga umunyagihugu uwo ari we wese. Ibi bijanye n'ubutunzi batwara, ibi bijanye n'ibiterwa tukavuga cyane nk'ibintu bijanye angre, ibiyeri, ibitoro, bandanya yamusemerera muri nyene bwo kwiradiyo. Tabaza kuko tugeze mwasashaka uko kudahungura impunzi, ugutarika imenyesha makuru ngo bikore, uko gutemera kuja mu biganiro kugira ngo bafashe ibigwanisho baze. Iradiyo bandanya musemerera turabicumva, tubaye turabashimira murakoze. Ishano hamwe n'uburozi birabangamiye umubano hagati y'abakoresha n'abakozi bo mu nzu, cane cane abo mu gisagara ca Bujumbura. Abakozi bo mu nzu bavuga ko basigaye birukanwa mu kazi batanahembwe, bakagirizwa kuroga abakoresha babo. Abo bakozi bo mu nzu basaba abajejwe intwaro guhumuriza abanyagihugu kuko ivyo gutanga ishano no kuroga bisigaye biri ku murindi munini. Bamwe n'abandi bumva imyidogo ifatiye ku ishano n'uburozi bivugwa mu banyagihugu batari bake, bamenyesha ko iyo igihugu gitwawe nabi umubano w'abanyagihugu ngutegerezwa gutosekazwa n'ibintu vyinshi cane hadasigaye inyuma ishano hamwe n'uburozi. Abarundi kugira bakire batekane ku bwabo banyagihugu ngo bisaba ingufu nyinshi cane hamwe n'ubutegetsi bwitwararika ineza y'abanyagihugu bose hatisunzwe umugambwe, ubwoko, umuryango, intara n'ibindi, nk'uko bigaragara muri kino gihe umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Abanyagihugu ngo bakwiye kuva hasi bashireho ubutegetsi bushobora kubabohora. Iyi nkuru twayiteguriwe na Ninete Nancy Mutoni. Abakoresha bagiye kwipimisha bagasanga bararishano abakozi akoresha mu rugo nibo bigarukako. Abakozi baca bagirizwa kuba ari bo bahaye iryo shano abakoresha. Umwe mu bakozi bo mu nzu bo mu gisagara ca Bujumbura aherutse guhura n'iyo ngorane aravuga ibyamushikiye aho yaciye yirukanwa no mu kazi. Agira ko sabajeje intwaro guhumuriza abajejwe abakozi bo mu nzu bareke kugira ingorane ku byo batazi. Mwebwe abakozi bo mu mazu mu gisagara ca Bujumbura ikabashaka nabo mu gihugu cyose cy'Uburundi turafise ikibazo. Ni ukuvuga mw'iyi minsi hamaze iminsi hiyadukije amasumu azaratangwa. Ni ukuvuga hagize umukoresha agenda kwipimisha agasanga ari isumu acita atekereza umukozi wiwe kamutekereza kamuharije amafaranga, hari abirukana ijoro, hari abakubagurwa, hari abajana mu gasho bagaherayo bagafungwa bakabura icyo bavugira. Ni ukuri twashaka gusaba ababijejwe ko bokurikirana ico kibazo. Abakozi bo mu mazu mu gisagara ca Bujumbura bariko bagira ingorane. Navyo nyene ubwanze byarashikiye umukoresha wanje bagenda bipimisha ngasanga ari isumu
icyo gihe yakirika ntikiza atampembye arangira ko abaterabwoba ngo namutangiye amamisiyo y'abantu bamwica ngo nimvuga amafaranga banyemereye ngo n'abantu bashaka kumwica ngo iyo ngo bagabangane mu matungo y'ibumva ibyo bintu bimaze iminsi byibonekeza ngaha mu gisagara cya Bujumbura ku bindi minsi cyane tugasaba b'ikintu cyangwa abajejwe nkora yuko bogerageza guhumuriza kuko ibyo bintu biriko biraba ku rugero rurenze biriko birarenza urugero ngaha mu gisagara cya Bujumbura ibintu by'amasomo bahane twe tumenyereye urumva bice bigaruka ku bakozi mu mazu abayaya n'ababonye n'ababoyi urumva bagaca usanga bariko bagira ingorane. Ibyo bijanye n'uburozi bikaba bimaze igihe kitari gito bivugwa mbere no mu bategetsi bikavugwa aho n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera nawe nyene aherutse kubivuga ko hariho abategetsi biraba bo nyene kuva ku butegetsi bakarondera uko bica abo bibaza ko bazobasubirira kugira babugume ko tumutegabiri. Mbega wewe usanzwe waraterewe iteka ugashingwa amabanga kanaka witegure gushikiriza ayo mabanga mu Rwaneza umwe wese yicira icyo kibazo kuko umwe wese yizi kubinyerekeye nditegure gushikiriza amabanga yo kurongora inama nkenguzamateka mu Rwaneza ntangere kandi uzoza nzomwereka aho twari tugejeje n'ibyo tumaze gukora niyashaka nzomwera n'umuhanuzi. Ikibabaje abenshi mu ndongozi turiraba tukikwegera ko ntituraba inyungu z'igihugu nicyo gituma niyo hageze ko tubuva ko hari bamwe bemera kugenda basahuye itunga rusange kubera kwikunda abandi bakarondera n'ingene bokwica abo bibaza bobasubire nk'uko umwami Sawuli yarondeye kwica Dawidi uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Bamwe n'abandi bumva imyidogo ifatiye ku ishano n'uburozi bivugwa mu banyagihugu batari bake bamenyesha ko iyo igihugu gitwawe nabi umubano w'abanyagihugu gutegerezwa gutosekazwa n'ibintu byinshi cyane hadasigaye inyuma ishano hamwe n'uburozi bamwe bakabihana canke ngo bakikekana umubano ukaba mubi cyane hagati y'abari basanzwe ari inshuti canke abagenzi. Abarundi kugira bakire batekane ku bw'abo banyagihugu ngo bisaba ingufu nyinshi cyane hamwe n'ubutegetsi bwitwararika ineza y'abanyagihugu bose ibyo gukumirana kwisunga umugambwe ubwoko umuryango intara n'ibindi nk'uko bigaragara muri kino gihe umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi bikahava. Abanyagihugu ngo bakwiye kuva hasi bashireho ubutegetsi bushobora kubabohora. Urakenuye Ninete Nancy Mutoni kuri iyo nkuru. Patiri Riboire Kagabo umwigisha wa kaminuza nawe nk'umuntu yihebeye Imana avugana n'abantu benshi aremeza ko ishano hamwe n'uburozi vyabaye ndanse mu gihugu. Ni mu kiganiro ijambo ni gwawe caciye kuri radio RPA kuwa 14 Ntwarante 2025 aho ico kiganiro cari gishimikiye ku burozi bw'imonogoje mu Burundi. Ubuntu mu Barundi bwogaruka gute? Abantu mu bubare no mu manza basigaye batinya gupfa kurya canke kunywa ivyo babonye uko babishatse. Eka uburozi ngo buramaza abantu mu gihugu. Tumukurikire aranavuga itandukaniro riri hagati y'ico bita ishano n'ico bita uburozi. Ariko murakoze ku kibazo. Yeme novuga yuko biri ku rugero rwo hejuru rwose. Nobabwira yuko kuva aho tuvuganiye ivy'ikiganiro naciye nza ndabaza uwo wese mbega wewe ivyerekeye uburozi n'ishano ubizi gute? Uwo mbagire wese yaciye ambwira ibintu abarimo mu minsi yavuba abana barishano abakuze barishano umuntu yishwe n'ishano. Nobabwira ko nko muri iyi minsi bihonyene numvise abantu bane bavuga ko bishwe n'ishano kandi bajene bose bajene une jeune fille de 22 ans un jeune homme de 26 ans abana etc. Urumva rero bose uwo ari we wese ubagije quartier abarimo yose hariho ishano bose uburozi. Hariho no cambere mpera kuri ico
mucambera kuri ico gutandukanya uburozi n'ishano tuguma tuvuga uburozi mugabo uburozi ni ikintu kidafatika rwose ukuntu umenya kuba kuroga umuntu bashobora kumuroga ibintu byinshi bashobora kumuroga kurwara cyangwa bakamuroga kubyaro bakamuroga kutamenya ubwenge cyangwa ibintu mwe n'ibyo mugabo ntibifatika umenye byatsi bingene bitangura n'uko ari byo ariko ikiriho mu by'ukuri bose bita uburozi n'ishano ni ukuvuga n'ibintu abantu barya cyangwa bagahumeka bikabinjira mu mubiri bigasinzikaza umubiri mu buryo buboneka cyane cyane rero ubwo burozi bavuga ni ishano abantu barya bose rero barabivuga n'abavuzi ubu nta n'umwe atabikwemerera ko abaje kumuvura yasanze barwaye ibintu adashobora kuvura agapima agasubira agatanga imiti agasubira hari n'abatsinda bakarungika abantu ku bavuzi b'imiti y'ikirundi kandi abo rero babaye benshi ngira ngo nkunga y'Ubujumbura nta karitsiye n'imwe idafise batatu bane n'ikiriri no muri Rohero hariyo ahantu abantu bavurira abantu ni benshi usanga batonze baje kwa muganga w'ikirundi kandi avura ishano navura izindi ndwara avura ubwo burozi ishano ni byinshi rero ubu ni isi ibintu byinshi burera abantu benshi no mu kabari ari mu kabare ntibashaka gufata ibintu uko babibonye biragoye n'abantu bakuru rero no mu mareception ubu bisigaye bigoye rwose n'ibintu byinshi biri ku rugero runini rwose kandi bishindikaza abantu iwe birongoramwo agize mu kolege yagwaye amezi n'amezi aratinda areba n'akazi aja batanga imiti benshi ego mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye hano kuri radiyo haguruka. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bafata ingendo bakoresheje imodokari z'ishirahamwe Volcano bava mu gisagara ca Bujumbura bagana mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Abo banyagihugu bavuga ko batabuje itike ku biro vy'ishirahamwe Volcano agapapuro baronswa nta kimenyetso na kimwe kiranga ishirahamwe Volcano kiba kiriko. Abatabuza ayo matike basaba abajejwe ishirahamwe Volcano gukurikiranira hafi ico kibazo. Ni mu gihe abandi banyagihugu twaganiriye kuri ico kibazo bamenyesha ko ibibera mu Burundi ari agahomerabunwa. Ibisata vyose ngo birangwamwo akajagari katagira uko kavugwa. Ntibabona ngo ico bagituma abarundi badashobora kuja hamwe ngo bahindure ubutegetsi bafise burangwa n'akajagari. Ino nkuru twayiteguriwe na Aline Munezero. Abanyagihugu batabuza amatike ku biro vya Volcano bava mu gisagara ca Bujumbura baja mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Udupapuro bahabwa tutagira ko ikimenyetso ca Volcano, bamwe iyo batwerekanye babwirwa ko ari utwo biyandikiye, urugendo rwabo rugasiba kandi baba barishe amafaranga yabo akagenda uko. Umwe muri abanyagihugu wasaba abajejwe ishirahamwe Volcano yunguruza abantu gutunganya neza ivy'amatike. Abanyagihugu dufata ingendo tuja mu buraruko mu ntara zigize uburaruko bw'Uburundi dukoresheje ishirahamwe Volcano kuko turahura n'ikibazo. Ni ukuvuga ugiye gusaba itike ugiye gutaruza itike urariha amafaranga bakakwandikira agapapuro gasanzwe. Bakwandikira agapapuro gasanzwe nta kintu cyose cyemeza ko agapapuro wagahawe
babona volcano nta kidoro cya volcano kiba kiriko bakandika agapapuro gasanzwe kariho amafaranga ni ukuvuga usanga baba baguhaye hari ushobora kugenda ugasanga ugiye gutanga agapapuro ufite ububazo ugiye gutanga agapapuro usanga kubera ko ari agapapuro katafite ufite ikimenyetso cya volcano bagashaka ngo nakuyemo gutanga ikibazo hari abagirira ubuntu bakaronka imodoka n'abandi badashobora kuronka iyo modoka kandi umva baretse amafaranga bose bakaba n'abantu bagejwe kidashyira mu volcano yuko bogerageza bakitunganya neza kugira ngo n'igihugu bafate ingendo bagerageze korohereza icyo kibazo urumva kiriko kirabangamira abanyagihugu tugasaba n'abajejwe gukurikirana iryo shami volcano yuko bogerageza bakaraba kungene babikurikiranira hafi icyo kibazo babikurikirana